Ndasubiye kubaramutsa mweba nkwanye mukurikira nimbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisagara ca Bujumbura, aho Shabani Nimubona uherutse gutorwa mu bashinga amateka n'akarwi kiwe batanguye gukora ibara mu gisagara ca Bujumbura, aho batanguye kunyuruza abarundi cyane cyane bakaba bari kwibanda kubo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru adushikira akaba yemeza ko bamaze kunyuruza abatari bakeya kuva Shabani Nimubona yaba umushinga amateka, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko biraba uyu munsi byerekana ko abarundi bari bakwiye gukora ibishoboka byose bakikura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko bibabaje kandi bikaba biteye isoni kubona umuntu uvugwa mu bwicanyi bungana gutya ari we ugiye guserukira abene gihugu. Ni ikintu cyerekana ko Uburundi bwamaze kugwa mu isaganya, ndetse ni ikintu cyerekana ko Uburundi bwageze ahantu habi cane, uretse ko Imana yonyine ariyo yatabara abarundi bagakizwa ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bukora amabi atagira izina. Akarwi ka Shabani Nimubona ko bakatanguye kunyuruza abantu i Bujumbura, nibyo mugiye gukurikira muri ano makuru twabateguriye, aho tubazaniye intahe y'umwigeme iteye ubwoba igaragaza ingene Shabani Nimubona n'akarwi ke bariko barahiga abo mu bwoko bw'abatutsi mu gisagara ca Bujumbura. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Akarwi ka Shabani Nimubona ko bakatanguye kunyuruza abantu i Bujumbura. Duherutse kuronka intahe y'umwigeme avuga ibyamubaye ko mu ijoro ryo kuwa gatanu w'indwi yahera ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa karindwi 2025, aho we na mugenzi we bahagaritse imodoka vatiri Toyota TI ifise imparati C0444 bakibaza ko baronse tagisi ibunguruza, bisanga baranyurujwe. Imodoka twasanze ari imbonerakure yo mu karwi ka Shabani Nimubona, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza uherutse gutorwa mu bashinga amateka. Iyi mbonerakure nayo yitwa Antoine Basabose, iherutse kuronka akazi k'ubuhanuzi mu bushiranganje bujejwe gufatana mu nda, imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Ibi bintu byabereye muri quartier Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Hano tubasangize intahe uko twayironse dukuyemwo ibyo tuma uwayitanze amenyekana. Mu nyuma turavuga bimwe mu byo tuzi kuri Antoine Basabose. Twari tuzi ko dufashe taxi. Nagize mwiriwe, nje ndafise ibintu byanteye ubwoba, naratinye kubivuga ngira ndabikubwire uramenye uko ubituvugira, ndetse abarundi batangure kwirinda izi mbonerakure za Shabani Nimubona zatanguye kunyuruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Je kwa gatanu ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa karindwi 2025 ari kumwe n'inshuti yanje, twari dufutashe tuvuye ku kabare bita Escort kari muri quartier Bwiza aha i Bujumbura. Hari igihe c'isaha nka 5 z'ijoro niho twamanukana ibarabara rya gatandatu ahanyine mu Bwiza, tugira dushyikiye ku ibarabara rikuru twabonye imodoka twibaza ko ari tagisi ya prive, yari ifise irangi rya V, imparati yayo yari C0444A.
twamusabye kudutwara adushikane mu Ngagara karitsiye ya 7 aca avuga ngo nimwurire tururira twinjiye yaciye aboroka imiryango aho rero twinjira yariko avugana n'umuntu kuri telefoni avuga ngo biratahuritse nyakubahwa jewe nari nicaye inyuma ya nshuti yanje yicaye imbere tubona aduze Kamenge arerengana road point jewe ndamubwira nti erega wazimiye chef ico yakoze yaciye asokorora pistori ambwira ngo mukobwa kufise umunwa muremure ni amaki aca ayinyagisha mu mutwe abandanya aduga yaraduduganye naho bita kwa Busigo araharenga ikibazo yambajije yambwiye ngo muko nabonye uvuga amajambo menshi vira mu modoka sinjewe nabonye avuze iryo jambo naruguruye biranga acara arabrokora ambwira ngo tumuka nanjye nca mbwira ya nshuti yanje nti ingo tumanuke wa muntu aca ambwira ngo mbe wakijujwe wibaza ko iyi irasa ubushaza ngo reka ndakwereke aho nahagaze akivuga ibyo hace haza abandi bahungu bashitse bakubita amasaruti maze kubibona natunzwe nayo nameze ya nshuti yanje yo kubera ubwoba yagumye mu modoka hari umugenzi wanje nabwiye ibyadushikiye aca ambaza ngo iyo modoka warayibonye neza nanje nti ego cyane niwe rero yambwiye ko iyo modoka ari imbonera kure y'Imuyinga ya nshuti yanje nasubiriye kuyibona bukeye ya nshuti twari kumwe yashitse ku wa gatandatu mu masaa 11 ndamubaza ngo uko byagenze ambwira ati nje bantaye mu Rubirizi twahagaze mu ishamba ambaza uko nirwa nubwo bana kantu ndamubwira aca ambaza ko ndi umututsi nanje namubwira nti nti umuhutu aca ambwira ngo komera sha iyi nshuti yanje yambwiye ko muri ako kanya hari abaciye batelefona wa mugabo bamubwira ngo ya Elema turayizanye burya wa mugabo ngo yaciye abwira ya nshuti yanje ngo wesha wagakobwa we iyo utaha urahibuka nawe ati ego aca amubwira ngo ubu nyine ndakubone ibitugu wagiye ya nshuti yanje yaciye yiruka afata ishamba ariko yiyumvira ko niyahura n'abo bantu bamubwiye ngo ya Elema turayizanye bahava bamugirira nabi aca aryama mu gashamba avuga ko yiboneye ingene haciye haza imodoka zibiri wa mugabo yari yatwunguruje ngo aca avuga ngo ico cibwa mukizanye gikanura ngo shirangaha iwanje baca baragenda urumva iyi nshuti yanje we ntiyamenye uwo muntu niyo bamujanye gusa ngo yari yaborejwe igufa ku buryo bukomeye imodoka yari iteye ubwoba burya twebwe twari twakebwe tucinjira iyo modoka tubona aciye aboroka aho njene nicaye hari hariho inkoni insinga n'imbugita ibyo maze kubibona natahuye ko ndi mu modoka y'umuntu adasanzwe ndibaza ko hamwe iyo modoka yatongazwa basi abapolisi bakayisaka ni imodoka ifise ibiyo bitabona isa na V plaque yayo ni C0444A ndibaza ko mwebwe mubajije Imuyinga mutobura abayizi wa mugenzi wanje yambwiye ko ari imbonera kure igendana n'uwitwa Shabani twebwe turashimira Imana yadukuye ahakomeye aho niho intaye y'umuntu yagarukiye twaratohoje iyi modoka dusanga ni iyimbonera kure yitwa Antoine Basabose koko iri mu karwi ka Shabani nimubona baraduhaye ifoto y'iyo mbonera kure be n'amafoto ya Antoine Basabose yose tuyahaye uwayatanze ntahe yaremeje ko imodoka ari yo nyine ko n'umuntu ari uwo nyine imbonera kure Antoine Basabose irazwi Imuyinga abo twabajije Imuyinga batwishuye ko Antoine Basabose ari yo mbonera kure itinyitse cyane mu karwi ka Shabani nimubona ni gace cyane iyi mbonera kure iboneka mu mwambaro w'umugambwe CNDD FDD iri mu zindi mbonera kure usanga yo yambaye ibisanzwe ariko ikagendana tarikire motororo hari n'ayandi mafoto menshi dufise akarwe ka Shabani kambaye imyambaro y'igipolisi ca Kongo ariko Antoine Basabose ari mu bo
ariko wewe nyine yambaye impuzu zisanzwe. Umwe mu bo twabajije yatwishuye ati aho muri abo bose imbonerakure ikaze niyo yambaye ipantaro ya tiriningi itukura, iyo niyo bwoko bwa Shabani, niwe yica agakiza. Abwiye Shabani ati uyu apfa iri joro. Shabani ntaharira, bamutazira injeniyeri muri ako karwi, ariko amazina yiwe ni Basabose Antoine. Injeniyeri ni iritazirano ry'akazi ko kwica. Ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 3 2025, Antoine Basabose yaronse ikete ry'umushikiranganji Emeride Sabushimike amugena kuba umuhanuzi mukuru. Umuhanuzi yaronse ikete rimugena kuba umuhanuzi mu buyobozi bujejwe abana n'imiryango. Mu matora yo kuwa 5 ukwezi kwa 6 2025, imbonerakure yarakoze ibintu byakumiza. Twatanguye kuronka abatwandikira mu ijoro ryo kuwa 4 ukwezi kwa 6 2025 rishira kuwa 5 wa 6 2025, batubwira ko babona imodoka vatiri Toyota TI Karina C043A ifise ibintu iriko irapakurura ku biro by'itora byari ku Mukoni ku ishuri SS Saint Andre Bukeye. Antoine Basabose yarenyuje yarategetse abari gutorera kuri biro ya nomero 5 ko batonda ku modoka yiwe bakamuha amakarita yabo yitora kugira ntibaje konona amasandugu yitora. Mu yindi myanya yarinjiye muri biro ya 5 na biro ya 9 arabahuka gukora mu masandugu yitora, arakuramo amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku mugoroba hageze guharura amajwi, Antoine Basabose yarirukanye inderetsi z'iyindi migambwe. Kuva mu mpera za 2024 si ubwa mbere kumva abantu bashobora kuba banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura n'imbonerakure z'Imuyinga. Umuzo wa Shabani nimubona mu gisagara ca Bujumbura nk'umushinga amateka be na zimwe mu mbonerakure zigiye akarwi kiwe urashobora kongereza inyuruzwa ry'abantu mu gisagara ca Bujumbura. Uyu ngo niwe ugiye kuba umushinga amateka. Birateye isoni kandi birababaje, n'ukuri Imana nitabare abarundi. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri ibyo ndetse berekana ko Shabani nimubona n'akarwi ke bariko barakora ibara mu gisagara ca Bujumbura. Umwe yagize ati we Antoine Basabose ndazi ko uzakumviriza iyi nkuru, nagira ndakumenyeshe ko aya mateka uriko wandikisha si meza na gatoyi. Ubikorera abarundi bene wanyu nibyo bishobora kuzishura urubyaro rwawe ejo canke hirya y'ejo. Burya ntiwigire agahambaye na Dorufu yararashwe atabyiteze arashikayo, kandi ntiwamusumbya ijunja mu mugambwe no mu gihugu. Petero muhungu ugenda buke buke kuko ejo hakubikiye byinshi utazi. Ushobora gutazikura mu byara by'ingwe wicuze icatumye ibaho kuri iyi si. Ni waba ufise ubwenge uratahura message ndaguhaye. Undi nawe yagize ati uwo Shabani nagira ndamwibutse naho atazi gusoma ndetse no gukurikira byinshi benshi mumufashe. Shabani ejo hahise twariko duhimbaza isabukuru y'urupfu giturumbuka rw'umuntu yari yarigize igitangaza. Rero nawe genda buke buke, nimba batarakurya ntibakwibagiye. Mu minsi iza ushobora kwisanga impande ya Bunyoni canke impande ya Dorufu Shimirimana. Sha nukuri ibyo uzabibona neza ndetse uzabona ko wakoze ikibi. Undi nawe yagize ati utazi politiki ayigira iyiwe, uko yica abandi niko igihe ciwe kigeze bazomukanyura kabisa. Bunyoni ahora asaba ikigongwe abo yasanze mu gasho ari we yabashizeyo. Gusa Shabani azobamara iyo nkandagira bitabo, nukuri birababaje. Undi nawe yagize ati izo mbwa z'i Burundi ngo nimbonerakure ibyo zirimwo by'amoko ntibibaze ngo ntitubireba, bakomeze nta uzabyemera, turabohereza mu ishamba iyo bavuye. Mbona n'igihugu cabananiye gutwara nizo bagenda gutwara, nabo bagenda gutwara n'abantu batigeze biga. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati nabe ararekura inda nk'igikeri
gihaze amazi. Ntawigeze gukomera ku ntwaro y'Abadede asumba Bunyoni yari yariyise marishari, none ubu arya indya Kaporari yakozemwo, atazi ko yazikozemwo avuye kwituma atitabaje. Ni ukuri tube twitonda, ubu zawe za nzahabu zari kwa Bunyoni azumva nk'indoto, nk'aho bitigeze kuba ibyiwe. Ndetse iyi nkandagira bitabo hari uturorero twinshi twabigeze kuba ibihangange ku ntwaro y'Abadede, ariko ubu batabarizwa n'abo bahoze bita abansi. Example ni Kenny Claude Nduwimana. Shabani we genda gake imihanda iranyerera mwana w'iwacu, kuko ibiri gukorera abarundi Imana irabireba kandi ikabyihoza, ariko umunsi uzaba umwe aho uzicuza ubuzima bwawe bwose ikiburi ko urakorera abarundi. Undi nawe yagize ati sinigira ntangazwa n'ibikorwa n'umugambwe CNDD-FDD, kuko ibyo nkuru kunyuruza, kwiba, kwica nibyo bamye bakora kuva bakiri mu ishamba, kandi ikibabaje ni uko system bakoresha bakigwana ariyo n'ubu bakoresha, gushika ko n'urwaruka rwishi ruri muri uwo mugambwe rushira ikibi imbere. Ariko birumvikana kuko umwera uva ibukuru ugakwira hose, ariko Imana izabibabaza. Undi nawe yagize ati ngiki igihugu CFD yatwubakiye, ndabira abantu nk'aba usanga atana primaire bahejeje, muga ugasanga nibo bari imbere. None twereka tugira igihugu ca nyuma gute? Imbonerakure kuva kera turazi ico zagiriyeho, nico kimwe n'interahamwe. Rero nawe twarara turavuga amabi yazo ntitwoheza, kandi ntizikurikiranwa. Ni naco nababaje, ahubwo imbonerakure zose ni ukuzandika ahantu akazogera igihe tuzobohe zose nta nimwe ivuyemo, kuko ziriko zirakorera ikibi abarundi. Undi nawe yagize ati nukuri ndashimiye n'ubutegetsi bwe barakwiye kugenda, kuko ntaco bariko barafasha abene gihugu. Nukuri igihugu baragisambuye ku rugero rukomeye cane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.